twese turazi neza yuko igitoro atari cyo twimbura, ari igitoro dukura mu mahanga kubera tuba twaronse amafaranga y'agaciro. Ubu rero mu gihugu cyacu twofata yuko umwitwarariko w'abarundi uno munsi dusanga ibintu bijanye no kwiyunguruza biza mu vya mbere. Twebwe rero n'ukuri tumaze iminsi tugenzura turaba, turabona neza yuko bisa n'ivyarenze urugero, aho umwanya hafi nka 60% w'umwanya umurundi akoresha usanga ariko bayiyumvira umwanya n'ivyiyumvira afise, usanga yiyumvira ingene yiyunguruza agiye ku kazi, ngene ashaka ku kazi, atashe ngene ataha. Murabona neza yuko ibikorwa by'iterambere uno munsi mu ijambo rimwe bisa n'ivyahagaze, kuko udashobora kwiyunguruza, udashobora gutondera ku mwanya. Ubu nibaza ko bigoye cyane guhana umukozi ngo yacerewe kubera ikazi cyo kwiyunguruza. Mwese dufata bari Bujumbura ga murabizi, umuntu agiye ga ku isoko ahahure isoko nguru ya Bujumbura, twese turabona neza yuko hari kibazo kidasanzwe kijanye n'imirongo, aho usanga hari imirongo irenze. Abantu rero baramaze kumenyera, baratonda. Yego tugira n'Imana nuko uno munsi ari muci, mugabo mu mvura mwibuke yuko imvura yanyagira abantu batonze ku mirongo. Twebwe rero kino kibazo nukuri tubona ko ari kibazo gihambaye cyane mwivumbuka ry'ubutunzi bw'igihugu. Murabona yuko umukuru w'igihugu yafashe ingingo ko Uburundi bwoba igihugu cifashe mu 2040, bukaba igihugu giteye imbere mu 2060. Ikintu ciza cyane, cyumviro ciza gihambaye. Mugabo kugira ngo bishoboke, abarundi batariko barakora kubera badashobora kwiyunguruza, mumva ko bigoye cyane. Rero twebwe mwishamwe Rikome tukabona ko ingaruka mbi ni nyinshi cyane bivanye n'ibi bintu mejeje kuvuga. Sino bigaruka ko namaze kuvuga ko ingaruka mu by'ubutunzi ari nyinshi, ingaruka mu byo imigenderanire y'abantu n'abandi ni nyinshi.